hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Mwakoze kwitaba isango mwaramutse abandi mwiriwe kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa 11 ntwarante 2020 duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Abahinga ba ONU bashinzwe gutohoza ku Burundi bahamagarira amakungu kuguma rikanuye mu Burundi ibintu bishobora kunyuka muri iki kiringo c'amatora mukanya murakurikira urongoyo mugwi w'abahinga. Sentare ntahinyuzwa ihamagarira abagirizwa urupfu rwa President Ndadaye kurenguka mu ntaye y'icese mwidonido ry'ugo rubanza. Iyo sentare ikaba iherutse guhakana ivyo yasabwa n'ababuranira abo bagirizwa icaha. Muri kino kiganiro turagaruka kwitotezwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL mu ntara za Cibitoke na Makamba harabaraye batewe hose hagirizwa imbonerakure za CNDD-FDD. Mu gice ca kabiri naho gihari wa magara y'abantu tubabwirikiza igihanze isi coronavirus uko yandukira nuko bayirinda. MS Steven Yungeko hamwe na Fabrice Ndimurukundo nibo bariko barafasha mu hinga bw'ivyuma twongere tubahikaze. Duhere mu gisata c'ubutungane sentare ntahinyuzwa yahakanye ubugira kabiri ivyisabwa n'abashingwamanza bunganira abagirizwa icaha cyo kugandagura President Melchior Ndadaye. Mu vyo abo bashingwamanza bari bashikirije harimwo ko iyo sentare atabubasha ifise bwo gucugo rubanza ko ikiringo cyo kugaruka kuri ugo rubanza caheze benire kugwa vy'agateganyo y'abafunzwe bagirizwa ugo rupfu kuko barengeje ikiringo cyo gufungwa vy'agateganyo. Igisata gisubiramwe imanza muri sentare ntahinyuzwa kikaba mu ngingo cafashe kuwa gatandatu ntwarante camenyesheje ko ivyo abo bashingwamanza basavye atashingiro bifise. Urubanza rwo mwiyungururizo rwari rwabaye muri Kigarama iheze abashingwamanza babagirizwa igandagurwa rya President Ndadaye batari mu Burundi ntibemerewe kwinjira muri ugo rubanza. Kuri 200 bagirizwa ugo rupfu 5 gusa nibo bari mu Burundi, 4 muri bo bafunzwe kuva muri Munyonyo 2018. Urubanza rw'idonido rero rwashizwe kwa 19 za kuno kwezi kwa ntwarane aho ni mu gihe amategeko ahameza 2 abashiriwe urubanza yo kwitura sentare gasambura manza. Abakurikiranwa muri ugo rubanza akaba ari abategetsi bahoze barongoye igihugu be n'abategetsi mu nzego z'umutekano. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Tubandanirize ikiganiro Humura Burundi mu gisata c'agateka kazina muntu. Hari umunyagihugu wo muri zone Ndemeka komine Gisuru intara ya Ruyigi amaze indwi abuzwa irengero. Yari yahagaritswe ku rugwiwe n'abapolisi bafadikanije n'imbonerakure. Mu muryango wiwe ngo bararondeje mu busho bwose bwo mu ntara ya Ruyigi ariko baramubura. Baltazar Miburo uwo yabuzwe irengero yitwa Mushongore Isidori wo ku mutumba Kabingo zone Ndemeka komine Gisuru intara ya Ruyigi. Nkuko bivugwa nabo mu muryango wiwe uyo mugabo yaje gufatwa ku munsi wa gatatu w'indwi heze n'abapolisi bafadikanije n'imbonerakure za CNDD-FDD bacara mutwara ahantu hataramenyekana. Imvo gifatwa giwe naryo nyene rikaba ritaramenyekana. Nkuko umwe mwabo mu muryango wiwe abivuga. Yaje gufatwa n'abapolisi bari kumwe n'imbonerakure bamurondera bitwaje amatongo apfa na Kanani Bernard ariko inkomoko ari uko ari mu mugambo wa CNL baca baramujana mugasho n'ubu ntituzi irengero ryiwe. Abo mu muryango wiwe bavuga ko barondeye mu busho bwose bugize intara ya Ruyigi baramubura bagasaba kubereka waba hafungiwe canke babereke ikiziga.
twebwe mu muryango tugasaba ko nimba baramwishe boduha ikiziga ciwe, nimba afunzwe naho ashigwe imbere y'intara aburane, kuko twararondeye mu busho bwose buri muri iyi ntara ya Ruyigi twe twaramubuze. Twarondeye Ngenzirabona Aloyizi musitanteri wa komine Gisuru, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwuyitaba. Tuve mu ntara ya Ruyigi tuje mu ntara ya Makamba, aho hari indongozi y'umugambwe CNL ku mutumba wa Buheka zone Kazirabageni muri commune Nyanzarake yaraye atewe n'umugwi w'imbonerakure. Izo mbonerakure zagiye zimwugaraniye mu nziwe zinamwiba ibifungurwa vyari mu kigo. Clovis Niyonzima ngo hari igihe cy'isaha 7 z'ijoro zirenga aho izo mbonerakure zivuye ku mitumba ya Kiderege na Biniganyi zashika ku rugo rw'uwarongoye CNL ku mutumba wa Buheka. Izo mbonerakure zabanje zirazibira imiryango yose y'inzu zitangura kumutera ubwoba mu gutera amabuye ku nzu mu gihe izindi zari zakwiye umutumba kugira ntihagire uwuza kumutabara. Niko kumwibutwa yari yaraje hanze nk'uko uyu aba kuri uyo mutumba vyigana. Igihe cy'isaha 7 niho bagenda ku ndongozi y'umugambwe CNL, bafata ibiti bararunda ku nzu, bafata amangarari ibiti byose barunda ku muryango hadashobora no gusohoka, amabuye baratera ku mabati, baramena na plaque solaire, bariba ikivunde cari canikiye ku mutara. Abashoboye kumenyekana muri izo mbonerakure ngo n'uwitwa Jamvye Hatungimana Sereus bo ku mutumba Buheka hamwe n'abitwa Audace Felix na Ramson bo ku mutumba wa Kiderege n'umukuru w'uwo mutumba nyene. Uyu munyagihugu akanavuga ko babazwa nuko batabaje hakabura gitabara. Nuko twebwe abanyagihugu turarambiwe cyane. Icyagiye kutubabaza nuko baheje bagatelefona n'abakuru b'imitumba, bagatelefona uburongo igipolisi, ariko ntibaheze ngo bamwitabe baheze baje batabare. Uruganda rwa RPA twagerageje guhamagara Nduwimana Jean Claude musitanteri wa komine Nyanzarake kugira ngo tumaze vy'iryo hungabanya ry'umutekano muri komine arongoye turamukena. Muri ijoro nyene ryakeye abanywanyi batatu umugambwe CNL barakomerekejwe n'imbonerakure ku mutumba Kaburantwa zone Gasenyi komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Izo mbonerakure ngo zari zigiye kubomora ingoro y'umugambwe CNL kuri uwo mutumba. Rachel Kagisi. Abo banywanyi b'umugambwe CNL baho ku mutumba Kaburantwa bakubiswe n'imbonerakure zishika kuri 42 zari zirongowe n'uwitwa Kadafi na Niyongabo. Umwe muri abo batatu bakubiswe akaba ari mu bitaro nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Bakubise zitatu, imwe nirembye iri mu bitaro ariko baramuvura. Yitwa Jean Claude bari ari mu bitaro. Bamwe mu banyagihugu baho kuri uwo musozi bakeka ko izo mbonerakure zari zifise intumbero yo kwiba mu ngoro ya CNL iri kuri uyo mutumba. Twaye mu ngoro twayinjiye dimanche Rowiti. Amarero umunsi bayononye abomora no kurugi muri hariyo ibintu biriyo ademse dusangiye ibi byabaye mwijoro byakozwe n'abantu baje mu muduga baci baragenda. Mustanere wa komine Buganda Bigirimana Emmanuel tumaze kumwidondora tunamubwira ico tumurondereye yaciye aducira ku murongo wa telefone. Urakoze Rachel Kagisye. Mu bijanye n'imyiteguro y'amatora umugambwe FNL ngo wararenganijwe kube dosiye y'umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu yaranswe. Jacques Bigirimana umukuru w'uwo mugambwe akaba ari nawe yagenywe ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu amenyesha ko seni ifise ibindi vyitwazo kuko kubwiwe dosiye yatanze atatunenge yari ifise. Jacques Bigirimana avuga ko agiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Muri kano kanya turiko turababwira turiko turategura dosiye tugomba kujana muri iyo sentare aho kwerekana ikosa ryakozwe no mu guseni. Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL yari mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yabwiye abamenyesha makuru ko seni yanse dosiye yiwe kubera ibintu bibiri nyamukuru ni nk'ibijanye na dosiye y'abantu bategereza gushikira buri mukandida wese mu bitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ngo extrait du casier judiciaire aho nyeneyo byanditse kuri eyo extrait ko aba ngo ntibihuye na attestation de résidence afise kuko ngo kuri attestation de résidence vyerekana ko aba muri quartier runaka ariko kuri extrait du casier judiciaire ngo bikerekana ko aba ahandi. Ni kubijanye kandi n'ubwoko bwabo bamushigikira. Kigira kabiri ni dosi ivuga yuko ngo abadushigikiye abo majana 2 b'abapara ngo nta namwe vyerekana yuko
harimo abahutu n'abatutsi ngico ico twagirije ngo ntitwavyanditse. Kuri ivyo rero Jacques Bigirimana we avuga ko ivyo batanze atakanenge karimwo. Tubitohoje tukariraba neza twasanze tutabihuriza ko na seni kuko ivyo twasabwa byose twarabikwije twisunze itegeko rigenga amatora twisunze n'ibwirizwa shingiro. Abona ko hari ikindi kintu mu gwiseni woba witwaza ariko akavuga ko agiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Aha ndasabye Cour constitutionnelle ivyemeza itavyemeza dushaka mwebwe mu vyumva mwumve ko FNL itigeze reka gukwiza dose nimba muzironderera handi twebwe twarakwije. Jacques Bigirimana ari muri bane banki wa madosiye mu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abo bakandida dosiye zabo zanswe bafise imisi 2 uhereye kuri uyu wa gatatu kugira biture sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro umukuru w'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi atera kamo amakungu ngo amere magabo kuko ibintu bishobora kunyuka mu Burundi muri ibi bihe vy'amatora. Dudu Diene amenyesha kandi ko ababazwa no kubona leta y'u Burundi yarankiye gushika ubu abagize uwo mugwi kwishikira ku rubuga kugira birabire bongere begeranye intahe z'abakoregwa amabi. Dudu Diene yasubiwemwo muri migwi Kirundi na Emmanuel Niyungeko. Nous avons présenté effectivement un rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Nivyo kuri twaratanze cegeranyo mu nama ya ONU jejo gateka kazi na muntu I Genève. Muri ico cegeranyo turashimangira ko Burundi buri mu bihe vy'imbere y'amatora kandi muri kahise ku Burundi turazi ko mu gihe c'amatora ariho hama hibonekeza amabi yenyuje ajanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Ubutumwa bwa mbere twashatse gutanga no kuba amagabo cane cane mu bihe vy'amatora. Ica kabiri twashimikiye ko no kwibutsa ibimenyetso bigaragaza ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu ari ivyo gukurikiranira hafi kugira ngo amakungu afate ingingo zo gukinga ko ibijyanye niho nyangwa ry'agateka ka muntu vyoyangara. Ico twabonye muri rusangi nuko kuvaho tugabishirije amakungu mu kwezi kwa Nyakanga atakintu na kimwe cahindutse. Ikigira gatatu kandi gihambaye twari twanavuze mbere mu vyegeranyo vyaheruka nuko umugwi ufise igikorwa cyo gutohoza ku bijyanye n'agateka kazi na muntu si bibazo bijyanye na politike. Uburundi bwarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka kiremwa muntu. Umugwi turongoye rero washinzwe kugira ukwirikirane ivy'agateka ka muntu wongere utanga ivyegeranyo ataguca iruhande ku buryo bushoboka. Twaripfuje ku nshuro zitari nke kwishikira mu gihugu gutyo dushike kwirabira ibibera ku rubuga ariko tukababazwa nuko tutahawe urwo ruhusha rwo kuhashika ngo twumvirize abategetsi b'u Burundi hamwe n'ivyiyumviro vyabo mu bijanye n'agateka ka muntu. Twumvirize kandi abanyagihugu n'abaharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ingorane twagize no kumenya canke kuronka amakuru yizewe. Imigwi y'amatohoza rero ntihari kugira ituma ibintu bihinduka mu gihugu ahubwo n'abanyagihugu vyerekeye bo kubihindura. Évidemment, les commissions d'enquête ne sont pas là pour changer les situations dans le pays. Il appartient au peuple concerné de le faire. Kuri uwa mbere uwo mugwi warashikirije icegeranyo mu nama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu cinge n'ibintu vyifashe muri kino gihe mu Burundi. Umugambwe MSD umenyesha kushigikiye ivyo vyashikirijwe n'umugwi wigenga washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukora amatohoza ku Burundi. Epitas Nshimirimana avugira uwo mugambwe avuga ko ivyo uwo mugwi washikirije bisa n'ivyo bama bavuga mu mugambwe MSD aho anavuga ko uravye biriko biraba mu Burundi hashobora kugwibara inganda hamwe atacokogwa. Kwebwe muri MSD turashigikiye ivyashikirijwe n'umugwi wigenga washizweho n'ishiramwe mpuzamakungu ONU kugira ngo ukore amatohoza ku Burundi kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015 kanatsinda washikirije ivyo na twebwe tumaze kuvuga kenshi. Abantu nibareke kubandanya bariko barasamarira amatora atahari. Nta matora twebwe tubona ariko arategurwa. Ayo matora kumira bamwe, ayo matora aba Barundi bariko baragandagurwa n'amatora nyabaki. Ayo matora aba Barundi bariko barahunga, abarundi bariko barapfungwa ku munsi bazira ivyiyumviro vyabo n'amatora ya. Ayo matora yobaho abarundi baticaye ngo bashobore kumvikana ingene ayo matora yomera. Yobara amatora nyabaki mu gihe dusanzwe tuzi no muri kahise
ko amatora yamye ari nyandamuvano y'ingorane zagiye zirashikira abarundi. Twebwe ivyo tubona nuko hashobora kugwa ibara mu Burundi, inganda zigatikira, kuko uravye ibiriko biraba ku banywanyi b'umugambwe CNL urongowe na Gatogwasi, ukaraba ibiriko birakorerwa abantu bose bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ukaraba ibiriko birakorerwa abamenyesha makuru bari umutima menyo ntibahunge, biraboneka neza ko atamatora meza ashobora kuba mu Burundi. Nico gituma duhamagarira ahubwo abarundi guhaguruka bakavyiyamiriza mu kuyanga, kuko nta yindi nzira tubona ihari abarundi bokoresha uno munsi atari uguhaguruka bakavyanga. Humura Burundi. Mu bijanye n'uburimyi, isi ndimwa y'i Burundi iramaze gusaza, kimwe mu bituma iyo si itaronse ifumbire atamwimbu ushemeye ushobora kuboneka. Abahinga b'indimo bamenyesha ko mu gihe atacokogwa muri iki gihe abarimyi bakiri mwirima nta mwimbu ushemeye uzoheza ngo uboneke. Marie-Ange Irakoze. Isi ndimwe y'u Burundi muri kino gihe irabura ivyunyunyu biyunganira kugira ishobore kwimbuka. No kuvuga ko iyo iyi si ibuze ifumbire ikeneye, umwimbu wari witezwe n'abarimyi ntushobora kuboneka. Ivyo bivugwa n'umwe mu bahinga b'indimo yaganiriye na RPA. Ibura ry'ifumbire ngaruka mbi nko ku mwimbu wahora witezwe ntushobora kuboneka kubera amafi yo mu Burundi muri rusangi n'amafi ari ahibwe, usanga abura ibintu byankenerwa mu biterwa ku buryo bw'uko ibiterwa bishobora kwisanzura kubaho, ari nacyo gituma umwimbu ugabanuka. Rero mu Burundi nko kuri hegitare kwadrate birakenera yuko bironka ibyo by'inyoni bishobora kunganira icyo giterwa ku birograme bingana hagati y'amajana 250 n'amajana 500 kuri sezo iyo niyo ku gatasi canke ku mpeshi. Urumva rero birakenerwa yuko kubera ko ayo mafi ashaje arakenerwa yuko bunganira isi ibiterwa biba byarakuye mu isi. Muri rusangi ibiterwa birimwa mu Burundi biri mu bwoko bwinshi. Uyu mufundi w'indimo avuga ko ivyo biterwa bitaronse ifumbire bikeneye birumba. Muri rusange ibiterwa birimwa ngaha mu Burundi hari ibiterwa navuga ibiterwa bigira bikabyibuha hanyuma abenegihugu bagashobora kubifungura. Iyo rero habuze nk'akarorero nk'ibiraya canke ibijumbu, iyo habuze nk'icyunyene ashobora gukurikira nk'ikindi ashobora gukurikira iyo mizi nk'ibyibuha ku buryo bw'uko igira igihagararo kinini ku buryo bw'uko umunyagihugu ariko arabifungura avuga yuko kiba gishimishije. Hariho n'ibindi biterwa navuga nk'iby'intete, kuvuga muri ibyo biterwa birakenerwa yuko hakenerwa nk'icyunyene bita fosifore. Urumva iyo habuze uyu mwavu urimo n'ico cyunyene birarumba canke bikanka yuko n'aho bigiye ntibyuzuza bica birumba. Hanyuma hariho n'ibindi bikenera amababi abenegihugu bafungura amababi yabuze nk'icyunyene bitabi yose biratera ingorane ku buryo bw'uko iyo ayo mababi yacu aca ahinduka agahishira, ari nacyo gituma usanga biba bitabaye binini ku buryo bw'uko umwenegihugu agiye kubisoroma aronka ibintu byose birimwo muri ico cyunyene. Ibitegwa bitashoboye kuronka ifumbire birashobora kumera nabi. Umurimyi areza akabifungura ariko bidakwije intungamubiri zabyo zose. Uko umurimyi aguma ari misi niko ivyunyunyu vyayo biguma bigabanuka, ari naco gituma hari hakwiye kuboneka ifumbire yo kubyunganira. Ikibazo c'amazi meza cabaye ndanse mu duce tumwe twa zone Gihosha iri muri commune Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baho bamenyesha ko bashobora kumara iminsi 3 bataronse nima muri kino gihe rero ngo kuronka amazi banywa ntibikiboroheye. Walter Kwizera. Kuronka amazi meza mu makariti amwe y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura si coroshe na gato. Abanyagihugu baho bamenyesha ko amazi meza mu kuyaronka barinda gucumukura. Bamwe mu banyagihugu bo mu Gisandema bamenyesha yuko bashobora kumara iminsi 4 atani marikorotse mu mabombo yabo.
byamaze byabarenze ni ivyo nyene ntayo nyene ngaho bagiye kuratondera ahantu azanana mu kuzimu hasi aza mu gati kumva aratonda naka nk'aho umurongo wari muremure urumva nk'abantu ari nko kuva vandiridi n'ubu ntarabona nawe kunwa twifitiye nibazo yakura he bituzi cyumva nuko bimeze yaba tutaronka aho hantu ava mu kuzimu bituba turico tugoma nyene agatiyo n'inka kurya nyene. No muri quartier Mirango ya mbere ni ya kabiri ibintu bisa nk'ivyo abanyagihugu baho bavuga ko bobo batakinatahura ivyo ari vyo. Twebwe iby'iwacu n'isubira yewe kuva agenda kuri ntaragaruka n'umunsi ugira gatatu nyene urumva niyatara twebwe nyene n'abandi nyene ntayo aburatanga nyene mu gisande matayo nagira ngo twebwe twenyene. Inkuru ziva muri iyo micungararo zimenyesha yuko iryo kena ry'amazi meza ryoba riva ku miringoti y'ishirahamwe Regideso yatobotse. RPA twarondeye abo mu gisata kijejwe ivy'amazi Regideso turabakena. Urakoze Walter Kwizera tugire ko n'amakuru yerekeye impunzi abigisha b'amashure yo mu ikambi ya Nduta ni mu gihugu ca Tanzania batanguye yegeregere mu gitondo cyo kuri wa gatatu basaba ishirahamwe IRC uturusho bavuga ko barindiriye kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri. Trésor niyo ngabo. Iyo yegeregere abigisha yatanguye muri kino gitondo yateguwe inyuma yuko babonye ko inama yo kuri uyu wa kabiri yari yahuje abagenduzi b'indero abigisha n'abaserukira ishirahamwe IRC ataco yashitse ko bamwe muri abo bigisha barasigura imvo zatumye bahagarika ibikorwa vyabo. Umugambi w'abongereza waje gufasha abigisha kuva mu kwezi kw'indwi mu 2019 wari wandikiye kiramwigisha amashiringi 2025 kuva mu kwezi kw'indwi yigeze atangwa n'igitoro cyahora gikora kugira ngo ibibazo bisohoke bikorwa. Hariho nk'ikibazo cyategwa gukorwa hariho ibikoresho byategwa gutangwa amasakoshi amakinga twategerezwa kuronka les attestations de service rendu no kuvuga zitanzwe n'iryo shirahamwe Caritas matériel scolaire na changement de la matière. Abo barezi bamenyesha ko ishirahamwe IRC rihurikiyemo abatanzania ryoba ryanka kubashikiriza imfashanyo zitangwa n'ishirahamwe UKAID mu ntumbero yo kunaniza impunzi z'abarundi. Twumvise rero bibabaje mbere gusumba n'ibindi ko ari mu rukurikirane rwa wa mugambi kugira ngo abantu bategwe n'ishavu biyandikishe ku byinshi batahe kuko twarumvise ko hari amakuru yo kunaniza igifata cy'indero n'ibyari bisanzwe bihari bakiye babinyegeza ibikoresho byari bihari kugira ngo abavyeyi noneho bavemwo bomoka batahe biri Burundi bura bati imba mwana niwe nyandikije mutahe. Abo bigisha basanze muri yegeregere abanyeshuri bo kwishuri ryisumbuye Espoir riraho mu ikambi ya Nduta. Abo bana batanguye yegeregere kuri uyu wa mbere basaba kuronswa ibikoresho vy'ishuri. Twasubiriye kurondera ujeje gutunganya ibikorwa vy'ishirahamwe IRC azwi ku izina rya Azuwa ariko turamukena. Mu gihugu c'u Rwanda naho abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama barenga 150 baherutse kuronswa impapuro z'umutsindo zijanye n'inyigisho bakurikiranye mu vyo guteka. Urongo ishirahamwe NGDP riharanira amahoro n'iterambere ari naryo ryatanze izo nyigisho arashima ico gikorwa akavuga ko kizofasha abo barundi no muri kazoza kabo. Hervé Niyuhira. Bamwe muherutse kuronswa izo mpapuro z'umutsindo mu bijanye no guteka mu mpunzi z'abarundi ziri Mahama bavuga ko arakarusho kuri bo mbere ngo hari n'abamaze kuronswa akazi bivanye n'ivyo bize nk'uko bivugwa n'umunyagihugu. Ndashimishira hamwe ga NGPD ryatuzaniye iterambere ryo kwiga guteka nyene uburyo butandukanye bugezweho certificate ubunya twazibonye ubona karisho kandi ubunya bamwe muri twebwe dushobora kuronka nyene ubuzi butandukanye mbese namwe baramaze kuronka ubuzi kandi nyene ndabona yuko nyene mu myaka iri imbere mu bizotugendera neza tuzogira ico twifashije bivanye nyene n'ico batwigishije nyene muri iryo shirahamwe. Muri abo bahawe izo nyigisho uko ari 166 umuce wa mbere bari 92 na 74 nabo basozereye kuri uw'Imana uheze. David Ngarura arongoye ishirahamwe New Generation for Peace and Development ryatanze izo nyigisho arashimira ikorwa uko cagenze akavuga ko batekanya no kuja kwigishiriza inyuma y'ikambi. Twabigishije mu kiringo tandukanye abambe twabigishije mu 2018 ico gihe abarindiriye twarabahaye impapuro zisubirira ama certificate. Turashima cyane igikorwa cyabaye mu bwitonzi nuko twari duhana ibibazo murazi ko ibibazo bihura n'abantu
muntu ariko turagishima cyane kuko abo twigishije kuba riteza imbere baronse ubuzi abikoreye utwabo bishingira amaresitora n'abadutumira tukagenda tukaraba ibyo bakora byo tegekanya ubu twatuzigishiriza hanze y'inkambi bivanye nuko umuriro wamaze kuza kugira ngo dushobore gukoresha ibikoresho bimwe bimwe bikoreshwa n'umuyaga nkuba bagenda barahura nabyo bagiye mu buzi. Twamenyeshe ko iyo shirahamwe riharanira amahoro n'iterambere ry'imahama ryafashijwe ico gikorwa cyo gutanga izo nyigisho n'ishirahamwe riri muri leta zunze ubumwe za Amerika Burundian Community of Texas. Hamanamwe mudutwara nimugire ingendo ya demokarasi. Wata komera wata komera twumvikane nkuko mubizi turiko twitegura ikoraniro ku munsi wa gatandatu wa mu ntara yacu. Nabatumye ko rero kugira ndababwire uruhara rwanyu rw'umwe wese. Rero kuri uwo munsi guhera saa 11 zo mu gatondo singendeye kubona isoko ryuguruwe cyane gose. Babagabo bihenda bakunda kugagaza hajya hepfo ku muvumba bihagire numwe azokugurura. Bamwe baywa kagwa urabizi najyashuri haruguru mu masanganzira jya bamunye politike tutavuga rumwe kugara haje gitego ryavuye tujyavuye hejuru nta numwe atari mu mugambwe wacu afise uburenganzira na bumwe bwo kugira ikintu na kimwe akoze ikoraniro ryacu ridaheze. Wata komera ndabizi kibazo nyakubahwa vuga shaka gabo none nyakubahwa aho nituzaba duhoteye abo tutari kuba mu mugambwe kandi ariko naryo umugambo wacu gusa nababwiye ikindi naco ko tuzaba ducunze umutekano atecho gikorwa cacu abajeje umutekano uri bahaza kuduhagarika tuzoshifutamo gute umvuna w'ivyakimwe abategetse muri ntara yacu murazi ko bose ndabategeka none bo bose barabizi nta kibazo na kimwe muzogira yego uhagarikwe n'ingwa ravoma uzotwihanga nawe. Wata komera emwe gayewe muranyumvira ko kamara amaza ukutihanganirana kw'imigambwe bituma no mu gihugu hataboneka amahoro. Muri demokrasi nyayo imigambwe yose yari kwiye kumenya kwingana imbere y'amategeko ikagira n'uburenganzira bumwe. Atari uko niyo bari demokrasi yo bari manjekrasi ya migani mibi ngo akaruta kandi karakamira. Hamanamwe mudutwara nimugire ingendo ya demokarasi. Uyu numwanya rero w'ikigabane amagara soko y'ubuzima uno munsi tubaganirira kubijanye n'ikiza ca coronavirus gihe hagaritse umutima makungu uyu munsi turaja kubona uburyo candukira na zimwe mu ngingo zimaze gufatwa mu kucirinda. Ikigabane amagara soko y'ubuzima mwagiteguriwe na Onesime Dushimagize afadikanije na Eloge Divin Remesha. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turamukije kandi tubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima. Uno munsi tuganira ku ndwara y'umugera bita coronavirus, indwara ihagaritse umutima makungu muri no misi. Mwagiteguriwe nanje Onesime Dushimagize, fatikanije na mugenzi wanje Eloge Divin Remesha. Tubaha ikaze. Muri kino kiganiro turi kumwe kandi n'umutumire akaba ari muganga ahakade nkuru nziza. Muganga ndakuramukije. Ndakuramukije nawe. Muganga musha kutubwira ni indwara bwoko ki iterwa niki? Coronavirus ni virus tera nk'ibicurane iri muri famille y'amakoronaviride genre coronavirus ikaba ipima amananometre hagati ya 80 kugeza kuri 220 ikaba ifise amaserotype menshi ashika 30. Muri ayo hariho uko nabivuze aya karira abantu gusumba izindi, hariho iyo twita alpha coronavirus, iyo twita beta coronavirus, gamma coronavirus na delta coronavirus. Ariko hariho n'izindi zagiye zigaragara nk'uko ubushakashatsi bubandanye birondera.
impamvu bayise coronavirus bafatiye kuri forme yayo muri microscope aho imeze nk'urugori nayo mpamvu bayise coronavirus. Coronavirus rero ni indwara ifata nk'ibicurane bisanzwe, umuntu asanzwe afite umubiri wigwanirira ashobora gukira adafashe imiti, uretse yuko nta miti ihari nta n'urukingo. Nkuko nari nabivuze muri kino kiganiro turi kumwe kandi na mugenzanje Eroge Diveremesha. Eroge ndakuramukije. Ego ndakuramukije Onezime dushimagize. Wabwira abariko batwumviriza aho umugera coronavirus wahereye kwibonekeza. Utubwiye naho ugeze mu mihingo itandukanye y'isi muri kuno kwezi turimo kwa ntwarane. Ego umugera wa coronavirus watanguye kwibonekeza mu karere ka Wuhan gaherereye mu gihugu cy'Ubushinwa mu kwezi kwa Kigarama 2019. Umuntu wa mbere ahitanywe n'uyo mugera wa coronavirus hari kwigenekezo rya 15/0 uno mwaka nyene. Muri ico gihugu gushika kuri wa kabiri igenekezo rya 10 ntwarante coronavirus imaze guhitana abantu bagera ku 3,100. Abantu 60,000 ku 80,000 banduye baramaze gukira. Aho ibintu bigeze ubu uyo mugero umaze gushika mu bihugu bingana n'107. Abantu bagera ku 117 nabo bamaze kwandura uyo mugera ku isi yose. Benshi imbere akabaraho mu gihugu cy'Ubushinwa. Igitigiri c'abanduye hanze y'Ubushinwa ni 36,000. Inyuma rero y'Ubushinwa mu gihugu bimaze kugira abantu benshi banduye canke bahitanywe n'ico kiza hacaza Ubutaliyano. Kuri uno munsi turiko turavugana muri ico gihugu c'Ubutaliyano haharugwa abantu bangana n'ibihumbi 10 bamaze kwandura iyo mugera. Abarenga 600 nabo barahasize ubuzima. Harakuri iki gihugu ca Iran hamaze kwandura abantu 8,000 muri bo 300 barapfuye. Mu gihugu c'Ubufaransa abangana 1784 bamaze kwandura uyo mugera. 33 nabo baritavye Imana. Mu gihugu ca Espagne naho hamaze kwandura abangana 1600. Muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gace ka New Rochelle kari ku nkengera z'igisagara ca New York hamaze kwandura abangana 108. Tuje ngaha ku mugabane wa Afrika duherereyemwo naho nyene iyo ngwara iramaze kwibonekeza. Umuntu wa mbere yamenyekanye muri Afrika hari mu gihugu ca Egypt. Yabonetse kwigenekezo rya 14 Ruhuma 2020. Akaba yari ingenzi yamuka mu gihugu c'Ubudagi. Akaba mbere yabaye n'uwa mbere ahitanywe n'uyo mugera ku mugabane wa Afrika. Muri Algeria hamaze gufatwa abangana na 200. Muri Tunisia ni 5. Iratanguye kuvugwa kandi no mu bindi bihugu vya Afrika nka Cameroon, Burkina Faso, Senegal hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umuntu yamenyekanye kuri uwa 10 ntwarante ko yanduye uwo mugera. Iruhande y'ivyo bitigiri vy'abapfa n'abishira ku musego n'imirimo itari mikirahungabana. Aho twovuga nk'amanama mwamwe atandukanye atagitunganywa cyo kimwe n'amahiganwa y'inkino yasibijwe. Ayagize nayo ngo araba atunganywa tabarorerezi bahari. Inshuti bakunzi ba kino kiganiro muriko muradukurikira kubijanye n'uyo mugera haravugwa vyinshi na cyane kubijanye n'uburyo wandukira. Harabavuga ko dushobora kuwandura biciye mu muyaga. Vyo bari vyo Gabonezime dushimagize. Oya sivyo na gato Divin. Abahinga mu gisata c'amagara y'abantu bavuga yuko umugera wa coronavirus udashobora kugenda ahantu harehare mu kirere. Wandukira biciye mu gukorora, ukwasamura canke iyo uwawanduye aguhumekeyeko. Ziya mpema sohora ari nazo umugera wo winyegejemwo ntizishobora gushika kure. Abahinga bavuga ko udashobora kugenda ikirere kirenga imetero imwe. Bisigura ko naho muba muri mu cumba kimwe n'uwanduye ariko uticaye hafi yiwe uri nko ku metero 2 canke 3 ntushobora kwandura uwo mugera. Mbe none uwo mugera urashobora kuja ku ibikoresho dukoresha buri munsi dufate nko ku mafaranga n'ibindi. Nivyo canke sivyo? Nivyo ariko kugira ngo wandure biciye muri iyo nzira ntivyama bishika imisi yose kandi vyoroshe. Nkuko abahinga babivuga umugera wa coronavirus ushobora kumara amasaha make canke rimwe na rimwe imisi mike uri muzima ku bikoresho uwanduye aba yakozeko. Igikenewe mu kwirinda rero akaba ari uko umuntu yojera akaraba inshuro nyinshi zishoboka. Nko mu gihugu c'Ubushinwa aho uwo mugera watanguye kwibonekeza mu gace ka Wuhan baragerageza kuwugwanya biciye nko mu gupompa imiti yica uwo mugera ku bikoresho bitandukanye harimo mbere no ku mafaranga. Bivuga ko ibikoresho turonka bivuye mu gihugu c'Ubushinwa bidashobora kutwanduza uwo mugera. Biravuga kandi ko mwanya ivyo bikoresho bimara biri mu ndege impemu zikoresha hajya mu ndege bituma uwo mugera upfa n'ingoga. Onezime dushimagize ko hari abantu bavuga ko uwo mugera dushobora no kuwandura biciye mu dukoko duto turya abantu nk'akarorero nk'imibu cyangwa utundi.
ivyo vyo hari ico mwabibonye ko ku matohoza mwagize? Dive sivyo na gato. Sivyo na gato kuko mu bisanzwe uwo mugera wandukira biciye mu kwegera canke gukoranako hagati y'abantu uwo wanduye akanduza uwundi. Bivuga ko ibikoko ataruhara na toyi bifise mu gukwiragiza uwo mugera. Akandi kabazo Onezime kajanye n'ibintu dukunda kubona bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Baravuga ko uwo mugera woba warakozwe ku bushake bw'abahinga b'abanyamerika. Amatwa gusumira vyo bari vyo. Biravuga nk'uko bivuze nanje narabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ababivuga bafatira ku rwandiko bivugwa ko wakozwe n'abanyamerika barondera ngene bogurisha urukingo rw'iyo ndwara. Ubwo rwandiko rukavuga yuko uwo mugera wari kuzimangana igenekezo rya 2030 umwaka wa 2020. Ivyo sivyo kuko abantu baribaza bati none abo banyamerika bari kugurisha urukingo uwo mugera utakihari. Nuko benshi babibona. Bivuga rero yuko ibijanye n'uko rwandika atari vyo ari bihuha. Nikimenya gushika uyu munsi nta rukingo rw'uwo mugera turumva bavuga ko rwabonetse. Byinshi kandi biravugwa ku bijanye n'ubukomezi bw'uwo mugera wa coronavirus. Benshi bagafatira ku kungene wica. Wowe ufatiye ku bitigiri vy'abapfa n'abanduye. Koko uwo mugera wa coronavirus ni roho nyanganda. Sivyo dive kuko nko mu gihugu c'Ubushinwa abantu barenga 77,000 bari bamaze kwandura uwo mugera. Abapfuye bangana 2,200 gusa. Abandi barakize. Bivuga ko kubanduye abahitana n'umugera wa coronavirus bangana 3.4%. Ikindi gikunda kuvugwa cyane baravuga yuko abantu bageze mu za bukuru aribo bahitanwa n'uwo mugera cyane kurusha abandi bo mu yindi myaka. Ivyo vyo mwasanze gute mugize amatohoza? Nivyo sivyo kuko uwo mugera urisha n'abakiri bato. Akaroro n'umuhinga w'umuganga mu bijanye no kuvura amaso ari nawe yatanguye gusemerera avuga ko hateye ikiza mu gihugu c'Ubushinwa mu karere ka Wuhan yaraherereyemo. Niwe wamuhitanye kandi yarakiri muto ku myaka 34. Impamvu bavuga ko wisha cyane abantu bakuze nuko baba basanganye utundi tugwara dutandukanye bigatuma umubiri udashobora kwigwanira. Onezime dushimagize mfatiye ku byo roheje kugira abanywanyi ariko baradukurikirana muri rusangi uwo mugera wa coronavirus ntukaze gusumba iyindi. Ariko turavye ingene wandukira uteye ubwoba. Niko bimeze gute? Nivyo kandi sivyo. Kuko ntiwandukira gusumba agasama. Bivuga ko agasama kawusumbya kwandukira inshuro 5 zose. Akabazo kanyuma mugenzanje Onezime arudukoreshe bikingiriza kugira ntibandure bita masque mu rurimi rw'igifaransa. Baratuvuga ko ibintu byinshi natwone. Mbega birafasha abantu kwikingira uwo mugera canke sivyo? Nivyo, ariko bivana ubwoko bw'iyo mask. Hariho izikozwe mu mpapuro, hatume mubona abaganga bagenda bambaye cyane nk'abagiye baje kubaga. Tujya rero twambara amaze kwandura kugira ngo ntiranduza abandi. Ariko ku muntu atarandura nikamubuza kwandura. Kugira ngo rero wikingire ukoresha mask bita FFP2. Iyo nayo ikaba ifise umubiri munini utuma uwo mugera wa coronavirus udashobora kurengana nguje kwandukira undi muntu. Ariko haheze amasaha 3 ukoresha ucuta ugatora uwundi mushasha. Urakoze cyane Onezime dushimagize ku muco utanze kubijanye no kwikingira uno mugera wa coronavirus. Ego nawe urakoze cyane Dive. Ariko hari ibibazo bitandukanye abantu benshi bibaza kubijanye n'ingene hari abantu benshi iyo ndwara ifata bagakira kandi bivugwa ko itagira umuti. Biba byagenze gute? Inyishu tuyihabwa n'umutumire muganga Akade nkuru nziza. Muganga biba byagenze gute? Nkuko nabivuze indwara ya coronavirus ni indwara imeze nka grippe. Grippe tuzi ko idakunda kwica. Umubiri iyo wafashwe n'indwara iterwa na coronavirus igasanga umubiri wawe ushobora kwigwanirira urakira. Ariko iyo ndwara ije ku muntu asanzwe afise umubiri wiwe utigwanirira cyangwa afise ubundi bugwayi sanganywe nk'umutima nka diabete, muri ico gihe indwara ya coronavirus iramusinzikaza ikamuviramo no gupfa kuko ishobora gutera indwara y'amafi. None abantu bamaze kwandura mubafasha gute ko atamuti uhari? Ariko naho batamuti uhari abantu baje mu bitaro bakavugwa hari aho sohoka bakize nk'abaganga abaje bagwaye baha imiti yihe? Abamaze gufatwa n'ibimenyetso by'ubugwayi buterwa na coronavirus bashitse kwa muganga bagerageza kubitaho bakabaha icyo twokwita supportive care, kuvuga kubafasha ko umubiri wabo udasinzikara, kuko abantu bafise ubushuhe kandi bagakorora kandi bakababara umutwe bisaba yuko baronka serumu zihagije bakabafasha kugwanya uwo muriro, bakabaha imiti bagabaniriza ubushuhe, bakabafasha no kubavura izindi ndwara zo bari basanganywe canke zaje kubera kunanirwa k'umubiri. Muganga Akade nkuru nziza aratanga impanuro ku bijanye n'icokogwa mu bihugu uwo mugero umaze kwibonekeza be no mu bihugu utarashikamwe.
aba basanzwe mu gihugu isanzwe idafise ubwo burwayi leta biciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bobigisha ico arico ubwo burwayi kuko iyo umaze kumenya ushobora no kwirinda bakabicisha ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku maradiyo canke mu gukoranya abantu biciye mu bashinzwe intwaro n'abashinzwe ubuvuzi aho baherereye. Ikindi nuko abantu bavuye mu bihugu byamaze gufatwa cyane cyane Ubushinwa nabo bubakira bagashiraho programu yo kubakira harimo itsinda ry'abaganga babyigishijwe hariho na polisi abashinzwe intwaro bakabapima bamaze kubapima bakamenya abafise ibimenyetso byayo bakamenya n'abatabifite ababifise bakabitaho mu buvuzi hanyuma abatabafise bakabashira ahantu babitaho kugira ngo barabe ko muri ca kiringo cy'imisi 14 batazogaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwa coronavirus mu gihe byagaragaye bakabavura bakabitaho hakiri kare batarasinzikara. Ku bantu nabo inshuti bavuye ahantu ubwo burwayi bwamaze kuba bwinshi nabo bohindura nyifato uko tumenyereye mu cyo wacu uko turamukanya bana hafi na hafi rero bo kwirinda bakatora yindi ndamukanya atari yo kuramukanya n'intoke kandi bakabigirwa kure ariko atari kure cyane kwafata nk'ikigereranyo cy'imetero imwe cyane biramutse bishitse bakaramukanya bagakaraba n'amazi meza n'isabune hanyuma bakirinda gukora ku bintu byakozweho n'umuntu yagaragaweho n'ibimenyetso. Ikindi nuko abantu bagaragaye ko n'ibimenyetso bo gerageza bakarinda abandi baramutse bakoroye bakikingira bakoresheje mu nkokora bakoresha intoke bakaduza ukuboko nk'abakuzinga bagakororera mu nkokora ni nka kurya birinda igituntu. Nk'umuganga muzi ingene iyo ngwara yandukira nakajambo mwotekera abantu nk'impanuro ibihugu bo vyifata mu gute ibihugu bitandukirwa. Nibaza yuko ubwo burwayi bwa coronavirus tutobufata minenegwa twabufata ko ari uburwayi bukomeye kandi n'ubundi niyaba cukiza kitaratorerwa umuti ngo bakigwanye n'ubundi kizobandanya gicingana. Bivuga ko natwe mu Burundi twobishiramo inguvu ababishinzwe bagashiramo inguvu nyinshi bagashiraho programu komeye yizweho ishobora gufasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi naco ntigisinzikazwe n'ubwo burwayi. Muganga akade nkuru nzinda gushimiye cyane. Ndabashimiye namwe. Ndabashimiye namwe mwese mwateze yompi ngashimira kandi umugenzanje Eroge Diveremesha twafatanije mu kubategura kino kiganiro. Eroge wakoze cyane. Ni jenda gushimiye Onesime dushimagize. Ni hano rero ikiganiro amagaso kugibuza macuno munsi garukiye tubahari indi sango ku munsi wa gatatuza naho butaha. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Dukengurukire bagenzi bacu Onesime dushimagize na Eloge Divin Remesha kuri ico kigabane amagara soko y'ubuzima baduteguriye kandi bakadushikiriza. Ndabakengurukiye namwese mwariko muradukurikira ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Nesga Kizana kumwe namwe ndabike banuwire ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho muherereye. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye